Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 11/0 umwaka wa 2023 ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese mwitavye isango ry'amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio RPA ijwi y'abanyagihugu n'amakuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda mu gihugu kibanyi ca Kongo y'intwaro rusangi batakamba gukingirwa kuko umutekano wabo ugeramiwe mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri barasubiye guterwa n'umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Hari abanyagihugu baharugwa mu ngo 10 bamaze kuvuma agashambara barahunga ku mitumba itandukanye muri komine Gisuru intara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'igihugu. Intandaro yavyo muraza kuyumva muri ano makuru. Nayo abanyagihugu bo muri quartier na zone Buterere komine Ntahangwa bagomba komogwa mu matongo yabo ngo ntibatahura ibiriko birabashikira. Aho ni mu gihe umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako hamenyesha ko ari mu ntumbero yo kubakingira ibiza by'indwara. Hiya ari incamake mukanya idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Hano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Hari umukenyezi yagandaguwe mu ndwi twaraye turangije muri quartier ya Mutangano mu gisagara ca Bujumbura. Juliette Karegwa yagandaguriwe kurugiwe n'abantu bataramenyekana baciye bagenda bamwugaraniye mu nzu. Ni nkuru tubaza Josiane Muzaneza. Umufasoni Juliette Karegwa yaba muri quartier ya Mutangano iri muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dukura mu babanyi na bamwe mu bajyango b'uwo mukenyezi atumenyesha ko ikiziga ciwe bakibonye mu nzi we kuri uyu w'Imana inyuma y'iminsi irenga 3 atawumukubise ijisho. Ayo makuru nyene amenyesha ko bagize amakenga kubera telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba kuko yarasanzwe yibana. Bamaze gufata ingingo yo kubomora imiryango yinjira mu rugo rwiwe no kuvuga kuri portail hamwe n'igwinjira mu nzi we niho babanyi n'abajyango basanga Juliette yari yishwe. Ayo makuru avuga ko igihe batora ikiziga c'umuhisi byaboneka ko yishwe nabi nkuko hoba hari ivyo yabanje kubazwa imbere yo kugandagurwa. Muri kino gihe intuntu n'agahinda nivyo birangwa mu nshuti n'abagenzi ba Juliette Karegwa kuko batumva imvo zotuma uwo mupfasoni agandagurwa nkuko. Umwe mu ntwazanga mu gipolisi korera mu gisagara ca Bujumbura yabwiye RPA ko ivyugo rupfu birimwo igipfungu cinshi kuko bivugwa ko uwo mukenyezi yoba yishwe n'abakorera inzego z'umutekano. Juliette Karegwa akaba yari umupfakazi umuvyeyi na inakuru w'ibibondo eka ndetse yari n'umukukuruke uwo mwarimu. Ni nkuru tuzogarukako. Josiane Muzaneza mu bijanye n'umutekano nyene ariko hanze y'imbibe z'igihugu nkuko nari mpejeje kubica ku masonga. Ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda iri mu gihugu kibanyi ca Republika y'intwaro rusangi ya Kongo yarasubiye gutegwa n'abantu bitwaje ibirwanisho mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Impunzi yari yanyurujwe yarashoboye kubacika. Abarundi baba muri iyo kambi basaba ishirahamwe HCR na leta ya Republika ya Kongo y'intwaro rusangi gutora umuti w'ingorane y'umutekano ibahanze. Ni nkuru ya niyo nzima. Abo bitwaje ibigwanisho bateye muri village ya 25 bafata urongo yo village azwi izina rya Moise baramubuha bagenda mutwaye. Hari igihe cy'isa 6 z'ijoro ryo kuri wa kabiri isoko rya Cumuri kambi ya Rusenda ririgana uko vyagenze. Ijoro batwaye mu village muri village ya 25 baramubuha aramujana akoma indoro abapolisi bamaze kugenda gutabara baca barabasa batangura kurasa amasasu menshi cyane. Abapolisi bamaze gutana mu mitwe nabo bitwaje ibigwanisho ubarongoye village ya 25 yavuye arongene abaca mu ryahumye aranyaga. Ivyo bitero bikaba bidahumuriza impunzi zahungiye muri iyo kambi. Bamenyesha ko umutekano hungabanywa n'umugwi w'abagwanyi wa Mayimayi bacumbitse iruhande rw'iyo kambi. Ikibazo dufite kinini Mayimayi yubatse ibirindiro ku misozi haramye village 26 42 gushika muri 48 n'ibirindiro vyabo biri. Rero urumva bataha mu nkambi banywera mu nkambi ubutungane ubu nibwo babufise. Impunzi bayikenera baza kuyitora uko bashatse batoza amafaranga bagakubita. Ni ukuvuga ubutungane ubu nibwo babufise mu maboko bugasohoka yuko n'intwaro zibiri zirangabanganywa. Rero twasaba nyabona
aba bagwanyi baduharaniye bubatse impande y'ikambi yuko bobakuraho bishobotse kugira ngo haboneke umutekano. Tubibutse ko ikindi gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho muri yo kambi cabaye mwijoro ryo kuri wa mbere, abo bitwaje ibigwanisho bakaba ico gihe bagenda aho nyene banyuruje mu nzu imwe baniba umudandaza batazira depite amafaranga y'amakongomani ashika ku miliyoni n'ibihumbi 500. Impunzi z'abarundi bari mu kambi ya Rusenda bakaba batabaza ishirahamwe HCR hamwe na leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ngo batore umuti w'ingorane y'umutekano muke uharangwa. Ehike Niyonzima na wewe urakenuye. Tukiri ngaho nyene muri Kongo, abasirikare b'u Burundi babandanya kwicirwa muri ico gihugu kibanyi mu gacerere ntangere, ibiziga bimwe ntibitahukanwe ibindi navyo bigatahukanwa mwibanga. Mu mpera z'indwi heze hari ibiziga by'abasirikare byavanywe muri Kongo bija kubikwa mu ikambi ya DCA Passive yegereye ikibuga c'indege ca Bujumbura. Tega amatwi umwe mu basirikare yabikwirikiranye. Mu Burundi barayamaze ngo igitsure c'umugabo gihakoza bunini kandi nkako nivyo. Ivyo twari tubibonye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya ndwi, aho amatara yari yahenutse, amapoto y'amatara yari yahenutse cyane cyane ku matara ajana mu ikambi ndetse ya Rwantanamo. Kare vyahora bihenuka bikamara iminsi 3 n'itanu, ariko kuri uyu wa gatandatu vyarahenutse bashe barababikoze. Ivyo ngo vyakozwe kubera iki? Vyakozwe kubera ko hariho ibiziga by'abasirikare baguye muri Kongo mu migwano, kuko bari babizanye mu mashini ikanyisha iri Rwantanamo muri DCA Passive, ni hepfo y'ikigwati c'iterambere ca Maramvya. Rero ibiziga by'abasirikare vyaraje kuko atamatara ntivyari gukunda yuko bashobora kubishiraho, mugabo kubera ko amatara y'amapoto yari yaguye muri ico gihe baciye babikora gihutihuti mpaka amatara araza, bacabona kuzana rero nyabiziga by'abasirikare vyaguye muri Kongo aho muri iyo kambi, kuko hatazwa hariho icuma gikanyisha, niho hari morgue bashiramwo aba bahuye n'izo ngorane cane cane nkose abaguye Somalia canke Kongo. Kuri uwa gatandatu rero niho bazana ibiziga by'abasirikare vyaguye muri Kongo baca babishiramo. Ikibabaje rero ngo nuko kenshi abo basirikare baja gushingurwa imiryango yabo itabimenyeshejwe. Rero aba mbere babahanze kuri uyu wa kabiri itariki 10 aho bita Ceceni. Aho Ceceni rero ni ubuciye aho bita Koradogo kacumanuka hepfo, kandi babajanye ku mugoroba cyane igihe cy'isaha 10 niho baja kubahamba. Abatari bake muri izo miryango ntigera imenya yuko ababo bagiye guhambwa. Rero muri Kongo mu bisanzwe abatabizi bomenya neza ko abasada bariko barwaye ni benshi cyane, kubera ko bagenda mwibanga umva bakongera bakabazana mwibanga. Abenshi imiryango ikiguma yibaza yuko ababo bakiriho. Hari n'abasha bahindura yuko bamaze kudezerita iri soda bakakivamwo ubu bataziyo bari, ariko babaguye muri Kongo. Muco wa mbere w'abasirikare bawuzanye kuri uyu wa gatandatu igihe cy'isaha 10 z'umugoroba, umuco wa kabiri baca bawuzana kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 9, igenekerezo rya 8 niho baca babazana nabo nyene ku mugoroba, abashanga aho nyene Rwantanamo. Rero abaje itariki 7 nibo bagihambwe kuri uyu wa kabiri itariki 10, abasigaye rero adobahamba kuri uyu wa gatanu, kuko hariho bamwe imiryango yaciye imenya. Ubu rero bamaze kuvuga yuko bazoza kugira ngo baze gushingura ababo. Ivyo bibaye inyuma y'indwi irenga umukuru w'umuhari FNL Isidore Nibizi amenyesheje ko ingabo zabo zatanye mu mitwe n'igisirikare cy'u Burundi maze ngo zicamwo abatari bake. Tukivuga ibijanye no muri Kongo, umuhari Hede Tabara urahakana ivyo wagirizwa n'abanyamurenge ko uri mu bariko barabica. Patrick Nahimana avugira uyo muhari asigura ko naho bari muri ico gihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, urugamba barimwo ruterekeye ico gihugu, ko rero ataco tumana gato bagwanya ubwoko bwari bwo bwose bw'abanyekongo. Kurikira Patrick Nahimana avugira umuhari Hede Tabara. Twebwe niba turi muri Kongo hari ibibazo byacu dufise turiko turitegura gukemura byacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tutwaje duhiga umusivile n'umwe. Nama ndabivuga kenshi kuvuga yuko twebwe dukorana na task force nkuko bariko barabivuga, iyi unité spéciale y'abarundi iri kumwe n'abakongomani, sivyo n'ibinyoma vyenyuje, kuko iyi misi yose iheze uyu mwaka wose tumazemo mu ntambara nabo. FARDC nta musi n'umwe turigera twicara hamwe, nta musi n'umwe turigera duhura. Iyo task force nta musi n'umwe uretse gusa duhuye ko ari amasasu gusa avuga. Iyo bajije imigenderanire dufitaniye n'abanyamurenge, nico kimwe n'uko hovuga imigenderanire dufitaniye n'ababembe n'abafurero n'abashi n'abarega,
ubwoko bwose bwo muri Kongo twebwe nta bibazo dufitaniye n'abanyagihugu ubwo twebwe dufise ivyacu dufise programme yacu tuba turagiramo dufise ibyo duharanira ibyo dukurikirana mu vyatazanye rero twebwe ntitwaje guhangana n'imigwi y'abanyagihugu twebwe nta na rimwe nta n'umunsi n'umwe tuzokwigera twibasira ubwoko bw'abantu nta n'umunsi n'umwe tuzokwigera dufata abasivile b'inzirakarengane ngo tubagwanye. uwo yari Patrick Nahimana umuvugizi w'umuhari Hede Tabara. Abandi bagirizwa nabo banyamurenge ko bariko barabagandagura harimwo abasirikare b'u Burundi. Turondeye umuvugizi wa leta y'u Burundi yatwishuye ko tuzomenya ico leta ivuga kuri ivyo umunsi yonyene yateguye kubivuga ko. Iyi muriko murumviriza ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Nyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya. RPA Abanyagihugu muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura bariko barasamburirwa uburaro bagiriza umushikiranganje w'inyubako n'uburaro kubarenganya no kubesha mu kuvuga ko bariko barondera kubakura muri ico kibanza kugira babakingire ibiza. Abo banyagihugu bavuga ko badatahura igituma aribo bariko birukwa ko mu gihe hari n'abandi badakomwakomwa kandi aribo begereye cane aho karigwa n'ivyo biza. Ido nido ry'inkuru na Onezime Dushimagize. Hari kuri wa mbere igenekerezo g'9-0 aho abanyagihugu bo muri zone Buterere serire ya gatatu mu gisagara ca Bujumbura babona haje mashine zije ko basamburira kw'amazu ziherekejwe n'umushikanganje w'inyubako n'uburaro Dieudonné Dukundane ari kumwe n'urongoye igisagara ca Bujumbura Hatungimana Jimmy. Icatangaje abo banyagihugu kikanababaza cane ngo nuko batigeze babwirwa igituma baza kubasamburira kw'amazu canke ubwo bushikiranganje bubereka handi baja kuba ngo mu gihe aho baharose biciye mu mategeko. Uwundi umwe muri abo banyagihugu bariko birukanwa muri ayo matongo. Ibintu twari tubonye ni ibintu vyaduteye ikibazo n'isaha dusobanukirwa kuko twebwe ahantu twaharose kuva mu 2000 twaraguze dufite abo twaguriye kandi tubura biciye mu mategeko baratwandikira n'ubutaka turaburiha kandi aha hantu hacu turafise n'amatara n'amazi rero ga ntibigeze batugisha n'inama yo kuza kutubomoza. Twabyutse dusanga amamashini yamaze gushika twaguye mu kangarateka ni ukuvuga badusohoye nk'imishenzi n'ibintu bidasobanutse n'iyi saha turi mw'ibarabara idufishe tuva niyo twisha. Umushikiranganje Dieudonné Dukundane yajeje inyubako n'uburaro avuga ko ayo mazu bariko barayasambura mu ntumbero yo gukingira abo banyagihugu ibiza bitandukanye ngo kuko ico kibanza atari co kubamwo narirya cegereye hasanzwe hasuka imyanda iva mu gisagara ca Bujumbura. Nguruwe nk'izi nyubako tubonye ngaha impande y'iki kibanza gikomeye cy'igihugu zizoca zisamburwa kugira dukingire abahaba twubahiriza n'iteka ry'igihugu. Abo banyagihugu baribaza ubwoko bw'izo mpuhwe babafitiye zo kubakingira ibiza mu kubata mw'ibarabara aho batagira n'ico bikingiza imbeho. Bavuga ko hari ikindi coba cinyegeje inyuma yuko kubanyaga amatongo yabo narirya bo muri quartier ya 10 muri zone Ngagara badakomwakomwa ngo kandi ari bo bubatse ahegereye cyane ico kibanza gitabwamwo imyanda. Twarubahirije tuvuye ku bibase imetero 6 zibarabara kandi ikigira kabiri twebwe abo muri serie ya gatatu sinzi ukuntu abatware baguma batwirukako kandi hari n'abandi bubatse tujiste ku bibase kandi baravyegereza sense quartier 10 naho nyene irimwo abategetsi bakomakomeye irimwo igipolisi irimwo abasirikare irimwo ba procureur nitubona twebwe ukuntu batwirukako ariko abo muri 10 ntibabirukeko. Mu makuru yacu yejo tuzogaruka ku kiringo uwo mugambi wo kugerageza kwirukana abanyagihugu muri ayo matongo maze nico bakiwinyegeje inyuma. Onezime Dushimagize. Mu gisata c'intwaro ngo birateye isoni kubona Burundi bumara imyaka irenga 15 butagira indege irerura umukuru w'igihugu. Bivugwa n'uburongo yishira hamwe yiyemeje gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama Parseme mu mfunyapfunyo y'ikinyamazuru. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri wa gatatu Faustino Ndikumana yasabye abarongo y'igihugu kwihesha agaciro bakareka kwama bisuzuguza mu kwipakiza kuko bitanga ishusho mbi cyane ku gihugu. Umvirize. Ibihugu bivuye mu ngwano nivyo bigosanga bifise ikibazo c'ingene bakuru babavyo biyungutse mugabo mu kintu cambere cica kihutirwa igihugu itoshe guca kirobuye ni sovereignty indege y'igihugu muri vya bindi nyene bigize igihugu burya nivyo n'amabanga canke n'ibiro cyabwira gutari utuntu tumwe twazara igihugu bavuze mu gihugu camyuma gikenye ku isi usubira kuzuraharira gusa ca gihugu hari indege kigira umwumbi ukanyigihugu n'uwanyu egari utuntu tumwe twose twerekana no kutagira indege bumva bwabo kene ntuburi kurabugaragaza none indege n'abakinyi bandi usanga bigura amajete akaba bazagira gusa ico kibazo cuva mu nzira kandi kumenya imyaka 10 n'ingaho Burundi kwita ko basubiye mu iterambere kuva mu 2005 ya mbere igurishwe nyuma ari forokana
Farcon senka n'ubu imyaka 15 itarasubira kuboneka jewe nziza kuba biri muri Espagne cyangwa biri he ivyo jewe nta nco ndabirondera ko nkene kubona indege ihagurutse umukuru w'igihugu ikamutwara ikamugarukana na kera Musongati yari hari Karavera Musongati indege igirwa abakuru b'ibihugu kuva kuri babagaza abandi bose yararerwa imaze gusaza niho baci bagurya Farcon kandi umukuru w'ubunari rugwe n'indege nk'abandi ico kandi ni ikintu dusaba uwo yari Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem mu gisata c'imibano navyo nyene mwari mwavyumvise mu ncamake hari ingo 10 zo ku mitumba itandukanye yo muri komine Gisuru intara ya Ruyigi zimaze gutaziromoka kubera inzara ivuze ubuhuha muri iyo komine mwabo bamaze guhunga kubera inzara harimwo n'abakuru b'imitumba n'inkuru ya Gloria Kaneza. Izo ngo zimaze guhunga kubera kigoyi kivugwa mu mitumba yo muri komine Gisuru nizo cane ku mitumba ya Kigamba Mwegereza hamwe na Munazi nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu baho ngo hari n'abatware bo hasi bamaze gutabakomoka bahunga babishuza amadeni babafitiye uyu munyagihugu aratubwira ingene vyifashe. Hari umukuru w'umutumba yomotse kumva z'amadeni ndageze muri Kenya kuri uyu mutumba nyene wa Kigamba haba ingo zibiri zirimo n'uwitwa Ndenzako abo bose baromotse kumva z'ubukene nuko umutumba bamwegereza hamaze kugenda ingo zishika kuri zitatu zabomotse bamwe bagiye muri Tanzania hari uwitwa Jafeti hari n'uwundi yitwa Pasikari yajyanye n'umuryango wose hari umutama hari nawe nari mukuru w'umutumba Munazi nawe yarahunze kumva z'amadeni afise. Isoko ryacu aho muri komine Gisuru ribandanya rimenyesha ko kukubura uko bagira abagore basigaye basiga abana babo bakaja guca ingero mu gihugu ca Tanzania kukwanka ko bohava bagwa mu maso narirya abanega babo baba barabataye. Wariye cyabashira nawe bamira abagore barataga abagabo babo bakaja guparasa bakuja muri Tanzania ubwiye ko mupaka ushitseho niho ubona neza abagore bikoreye imyumbati iharage bavanye muri Tanzania bagufumira abana abo rero n'abagore baba baratawe n'abagabo nibo bashobora gufumira muri Tanzania usanga biremetse nko ku munsi wa gatandatu ku munsi wa kabiri. Abanyagihugu rero batari bake bo muri iyo komine ya Gisuru bakaba bamaze gutizaho bagahungira mu bihugu vya Kenya na Tanzania kubera kigoyi ari naco gituma basaba leta kubagarukirako mu kubaronsa imfashanyo baba barifashisha narigiye umwaka umwimbu w'ibiharage wabaye muke cane kandi arico giterwa bahora bikorako. Uruganda rwa RPA rwarondeye Gade n'Inganza arongoye komine Gisuru kugira tumubaze ico agiye gufasha abo banyagihugu bugarijwe n'inzara ariko twamukenye. RPA Abanyagihugu mu gisagara ca Kayanza bamenyesha ko ibiciro vyo kwiyunguruza bibandanya kuba umurengera yaba kubiyunguruza hagati mu ntara canka handi. Bamwe mu bafata ingendo baratinya kuja iyo bipfuza kubera ivyo biciro bagasaba leta kugira icikoze mu gutorera inyishu ingorane y'ikena ry'igitoro kuko ariyo ntandaro ya vyose. Elisi Mugisha mwidonido ry'inkuru. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza baganiriye na RPA bamenyesha ko kwiyunguruza bisigaye bitaborohera kubera ikena ry'igitoro ryatumye ibiciro biduga. Aha batanga uturerero tw'ingene ibiciro vy'ingendo zimwe vyagwijwe na kabiri yaba hagati muri iyo ntara canke kubaja mu zindi ntara. Umuntu aragira nk'urugendo aca nk'Ingozi kuko yasi yahora ari 200 ariko unye ni 4,500 itobox naho ni 6,000 Bujumbura aho udafite ikintu cyose ugenda hariya muzabona abana baja mu misozi bagenda n'amamoto itike yarigeze na kabiri nk'akarero nk'umuntu arava nko muri Zire mu Kayanza agenda muri Mutaganzwa yahora agenda ku 5,000 ariko unya udafite n'ikindi cyose ugenda urumva ikene n'ikitebekana kumara. Uyu munyagihugu abandanya yigana amagorwa basigaye bagira ku kubura amafaranga yo kwiyunguruza yabaye umurengera kandi nabo bafise amikoro make. Ubu n'abantu bafata ingendo bakenya ko bashaka no kuja iyo bifuza bashaka basira kubihera bamwe nk'akarero nk'abantu baja nk'Ingozi bashira nk'utuntu canke baja Kanyaro bashimye bagifata imodoka kana bagana n'imoto bafata ingendo z'amaguru canke bakazinduka imodoka rero bakayifatira mu nzira bamaze kugira igice cy'urugendo baca batanga amafaranga make. Ikibazo gikomeye rero gihanze abanyagihugu kuko
ibiciro byari bijana kabisa rero kubera ibiciro by'igitoro cyane rwose. Muri kino gihe rero abanyagihugu baho mu ntara ya Kayanza basaba leta gutorera inyishu ikibazo c'ikena ry'igitoro kuko ariyo ntandaro y'iduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza. Tubamenyeshe ko muri kino gihe aho uronse igitoro ca magendo mu gisagara ca Kayanza iritiro rigugwa hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 mu gihe igiciro cashinzwe na leta ari ibihumbi 3250. Elisi Mugisha urakenuye tubabwira inkuru ivugwa mu gisata c'imico n'akaranga imbere yo gusozera abaririmbyi bategerezwa kuba akarorero biciye mu butumwa bashikiriza babicishije mu ndirimbo zabo. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umumenyesha makuru wa radio Igicaniro, ari naco gituma Yeremiya Hatangimana asaba abavyeyi hamwe n'ubushikiranganje bujejwe umuco n'akaranga gutanga inyigisho kugwaruka ruriko ruraja muri uwo mwuga wo gucuraranga kugira bamenye amajambo canke ubutumwa bari bakwiye gucisha mu byo baririmba. Aho akaba ari mu ntumbero yo guhagarika indirimbo zirimo amajambo atabereye nk'uko hari abavyeyi bamaze kubisaba. Kurikira Yeremiya Hatangimana umumenyesha makuru wa radio Igicaniro akaba anakurikirana ibijanye n'umuco n'akaranga by'u Burundi. Ndashaka kugira ico mvuze cyane cyane cyo nterereye kuri izi ndirimbo zitandukanye abavyeyi batari bake bamaze iminsi batera ivyatsi. Ubwa mbere nagomba ico mbwiye benezo aba artiste benezo kugira ngo ndabavurira akagohe. Ubwa mbere ho muririmbyi iyo agiye gutunganya indirimbo abagomba yuko ubwa mbere ikundwa na benshi, ubwa kabiri nuko umuririmbyi wese yagomba gukora indirimbo bagomba kuvuga ati mbega n'ubuhe butumwa ngire ntange mu bankurikira. Icya gatatu umuririmbyi no kumenya yuko ari icyitegererezo wabo n'umuntu ashobora kurabira ko akavuga ati noba nkanaka. Sinzi rero ko abaririmbyi baririmbye nk'indirimbo nk'izi ko bashaka ko abantu bomera nk'uko wofatira urugero ku muririmbyi aririmba nk'ibyo canke ku muririmbyi atanga ubutumwa nk'ubwo. Aho nihongira gukumbure bari bakwiye kwikubita agashi no kuraba ko iyo misi yose ugira utange indirimbo cyangwa utanga ubutumwa no kubanza ukamenya ibyo. Mu gihe utaramenya ibyo biragoye rero kugira ngo ushobore gutanga n'ubutumwa bwiza. Ikindi kintu novuga cyane cyane ku bavyeyi n'ubushikiranganje bari bakwiye kuraba bakigisha ugwaruka ruriko ruragerageza kuja mu bijanye n'umuziki kugira ngo babafashe cyane cyane abarongo ya Mikara de Musiciens kugira ngo urwaruka ruja mu muziki rugwaruka ruzoduha umuziki mwiza ariko umuziki unatanga n'ubutumwa. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA hano hagarukiye amakuru yo kuri no wa 11/0 umwaka wa 2023. Ngire ko nkengurukira mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza abayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi. Nabo nyene ndabashimiye. Emmanuel Ningeko nari kuri micro ndabikebanuye ndabipfuriza amahoro wanyu.